bihe bidasanzwe rero abarundi bamye bisiga ingwa yera mu maso hano mvuga nko mu abungere mu gihe cyo kuvugira amazina ubusho baragira uwo mugigwa kuva ku ngo uciye ku matwi bakamanuka no ku munwa ngo inka zibabone kandi zongere ziryoherwe kubera zibabonye ukundi mu mburano iyo umuntu yejejwe kumbure bari bamurengukije mu rubanza hama bakabona ko atacaha kimwagira yarasigwa ingwa yera mu gahanga ngo ahaca hose babone ko atandukanye nuko bamwibaza ko kuvuga niba babona ko ari inkozi y'ikibi canke umuntu yagirwa n'ivyaha babone ko ari umuntu w'umwere atakibaza afise mu kibano. Hama iyo umugabo apfuye imfizi yiwe iganza zose no kuvuga imfizi nkuru mu rugo yabafise icumu yiwe bena samuragwa nabo nyene ngo navyo ngo vyarasigwa irangwi ingwa yera ngo berekana impinduka mu muryango. Abapfumu bamwe imbere yo kuragurira ababagana barisiga ingwa yera ngo bayage n'ivyo abandi badashobora kubona n'amaso yabo. Ibishegu abambaza Imana mu kubandwa baciye kuri kiranga barisiga n'abingwa yera mu maso ngo batandukane n'ubuzima busanzwe babamwo kuko bemera ko kubandwa ari kuyaga n'Imana baciye kuri kiranga bahuje inama n'imitima ataki batandukanya na kimwe. Uyo mugigwa rero wo kwisiga ingwa yera ni wo bitwa kuraba ingondo canke kwiraba ingondo. Ingondo rero ni ingwa yera yisigwa mu bihe bidasanzwe ngo uyisize aboneke nk'udasanzwe kuba mubona. Kazoza FM, be your own boss.